Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rosheri ya YouTube ya ICTV tubashikiriza amakuru abagezweho avugwa muri politike mu mutekano bivugwa mu butungane agateka kazina muntu ndetse n'ibindi byinshi babigenda bigarukwako kuri rino genekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 tubazaniye amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibombora rirabandanya mu mugambwe CNDD FDD inyuma yaho perezida Ndayishimiye afatiye ingingo yo gukura umushikirizamanza kizigenza wa Republika uyo akaba mukuye nyuma yaho bivuzwe ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we yoba yatanze itegeko ko uyahoze ari umushikirizamanza kizigenza wa Republika kugwa kubera ko atavuga rumwe na Angelina Ndayishimiye akaba yashimye kuzana umwizigirwa wiwe akaba ari we yashizwe muri ico kibanza c'iteka gikomeye mu Burundi mu gisata c'ubutungane akaba rero yiyegereje uwo azokoresha kandi azokumva ivyo amutegetse. Ni mu gihe hariko haravugwa ko hari bimwe uyo mushikirizamanza kizigenza wa Republika hoba hari ibintu bimwe yakoze ariko Angelina Ndayishimiye bikaba bitaramunezereje. Ivyo rero Leonard Manirakiza akaba yarabikoze mu gihe Angelina nawe ari karagwana urugamba rukomeye cyane rwo kugenda yigiza kure abo yikeka ko bashobora kugira uruhara mu gutuma ubutegetsi bw'umugabo wiwe Perezida Neva buhera na cane ko bavuga ko Angelina Ndayishimiye ari we arongoye Burundi kubera ko ico atifuza ntigishobora gukogwa kandi ico yipfuza naco kikaba gica gihinduka itegeko. Ubuhoho rero hariko haranavugwa andi makuru ateye ubwoba cyane navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Angelina Ndayishimiye ngo yoba ariko aragera iminwe umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo ngo kuko niwe muntu abona asigaye ashobora kubangamira ubutegetsi bw'umugabo wiwe. Ivyo rero navyo bikaba vyateje icuka kibi mu bagumyabanga ndetse no mu bajenero bahoze bagwana muri CNDD FDD. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Izo nizo ngingo zitatu nyamukuru tuza gushimikira ko hano makuru yacu tukaza kubabwira icuka kibi kiri hagati ya Mukandayishimiye Angelina ndetse na Leonard Manirakiza yaraye akuwe mu mabanga ndetse n'imigendanire idasanzwe iri hagati ya yuwasubiriye Manirakiza mu kibanza c'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Tuze no kubabwira ibombora mu bihanganye vya CNDD FDD ariko tukaza no kugaruka kuri ico cuko Angelina Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira asigare ata muntu n'umwe abangamiye ubutegetsi bw'umugabo wiwe ari mu bibanza bikomeye bishobora gufata ingingo zikomeye ku gihugu na cane mu gihe havugwa ishavu rikomeye mu bagumyabanga no mu banyagihugu muri rusangi babona ko intwaro ya Ndayishimiye yananiwe. Imikenyero ya Angelina Ndayishimiye nayo ibandanya kuba myinshi. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Mwese rero ndabahaye kaze mwari no sango ry'amakuru. Izo ni ingingo nkuru tugira dutangure nyuma ya kano karuhuko. Samuel Musemanzo w'Abisirayeli amaze gukukuruka yagiye imbere y'Abisirayeli arabakoranya arababwira ati uwona nyaze uwona hohoteye uwona sahuye nabivuge ndamurihe bose bavugira icarimwe bati nacyo tukwagiriza nacyo watugiriye ko nabi. Yesu ndagomba umunsi w'ukukuruka k'umucamanza w'iki gihugu azohagarara imbere y'ubwoko bw'Imana abubaza ati mbega narabahohoteye nanje kandi ndisengera Mana mubahagaze imbere kugira ngo kuri wa munsi mwabima uzohagarara imbere yabo ndababaza narenganije hohoteye. Yesu uzo wigaragaze uranshoboza mwami uranshoboza w'Umucamanza mukuru kandi Imana ibitabo vyugurugwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abacamanza b'iki gihugu bacika ibitabo bizinguruwe imbere y'Imana ubwoko busoma bukibonamwo ko bareganuye abarenganijwe. Haleluya. Uyo ni Leonard Manirakiza
yari yipfuje ko azova mu kibanza yari yagiyemwo cyo kuba kizigenza umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, avuga ko ico gihe rero yari arindiriye ko cageze, ariko ngo bimukundiye yakubitira mu mpimba agaheza akabaza ico kibazo, akabaza ati mbega uwo narenganije hari uwo noba nararenganije, n'ivyaba byo batamuteye amabuye azoba agize Imana. Ejo mu banyororo bo mu mpimba wari umunezero udasanzwe bumvise ikombogwa rya Procureur General de la République Leonard Manirakiza. Rose Nkorerimana amusubiriye amenye ko arindiriwe n'ibikomeye cyane. Uyo mushikiranganje duhejeje kumva gutyo ariko ararira imbere y'ishengero ngo ariko arasenga, amabi yamuranze ni menshi cyane, ndetse nabo yarenganije ni benshi cyane. Abategetsi nabo barakwiriye kwikubita gashi. Uyo rero Leonard Manirakiza tuvuga umuntu afise ibikorwa vyamuranze. Iyo nkuru rero ikaba yaryoheye abatari bake cane abapfunzwe, abarenganywa, ndetse n'abandi babona ko ubutungane bwamaze guhambwa mu Burundi. Leonard Manirakiza nyuma yuko akuwe kumushikirizamanza mukuru wa Repubulika, iyi nkuru ikaba ari inkuru yaririndiriwe n'abatari bake, kandi hari haheze iminsi bamushikiranganje Artemoni Katihabwa akaba yararahiye ko adashobora kugumiza Leonard Manirakiza mu mabanga. Igihe rero twavuga ku nkuru y'urupfu rw'umuvunjayi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa, twaramenye ingene iyo nkuru yashavuje umushikiranganje w'ubutungane. Inama nkenguzamateka nibwo yemeje Rose Nkorerimana nk'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mushasha. Rose Nkorerimana akaba ava muri komine Gihogazi, intara ya Karusi yahahora kugeza ubu, akaba yarajejwe igisata bita chambre judiciaire muri sentare Ntahinyuzwa. Nta bindi vyinshi rero bimuzwi ko canke avugwa ko, kubera ko n'umuntu yarari mu kibanza kitatuma avugwa cane. Ico bikoze Leonard Manirakiza akaba yari yagiwe muri Mukakaro 2023 muri Nzero 2024 imbere y'isinzi ry'abantu, nibwo yapfukamya senga yemeza ko agiye kuba nk'umushikirizamanza Samuel muri Bibiliya, we yipfuza ko umunsi yarangije amabanga azohagarara imbere y'abarundi akabaza ngo hari uwo noba nararenganije. Nivyo muhejeje kumva rero, ariko aravuga mu masengesho ariko arasenga. Ico bikoze abajije ico kibazo no munsi abenshi bamutera amabuye kuko abo yarenganije n'isinzi ryabo. Leonard Manirakiza yaranzwe n'akarenganyo kadasanzwe, aho ntaho ataniye n'uwo yasubiriye yitwa Sylvestre Nyandwi. Bamwe mu banyororo yasanze barahejeje umunyororo wabo, akaba arinze avayo bagipfunzwe. Ni benshi bahejeje umunyororo ari mu mabanga, ariko ntiyabemerera gusohoka. Ni benshi bejejwe n'amasentare ariko baguma bapfunzwe. Ikitavuzwe co no kurekura vy'imfata kibanza bahejeje icakane c'umunyororo. Ivyo bikorerwa cane abafise amahera y'igiturire baba bamaze kuyatanga. Ntiyigeze kandi atohoza ivyaha vyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ntiyigeze hana abakozi b'iperereza babikora bakanyuruza abantu bakabugwa irengero. Ntiyigeze hana abakozi b'iperereza barara barakubita abapfunzwe mu busho bw'iperereza. Ntiyigeze atohoza ku muyoro w'ibiziga biguma bitogwa mu gihugu bigahambwa bitamenyekanye. Woba yabigizemo uruhara. Ikiringo ciwe caranzwe n'akarenganyo katagira izina muri za parike. Abantu rero baguma bafatwa ku karenganyo ubutagira amamiliyoni y'igiturire, akagumizwa mu munyororo. Wenyene yavugwa mu ngendo y'ibiturire no kunyaga amatungo, nk'uko vyagenze ku muhisi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa. Twaramutabaje kenshi, ntaco yamariye abarenganywa. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabu, Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, Colonel Dieudonné Dushimagize batazira Gangi, umuhisi Kayininwa n'abandi benshi, namwe mu mazina azama yibutsa akarenganyo ka Leonard Manirakiza. Amasengesho y'ububeshi ashobora guhinduka umuvumo. Leonard Manirakiza abaye mu ba Procureur General de la République bamaze umwanya muto mu mabanga yabo. Abimbere yiwe Valentin Bagorikunda na Sylvestre Nyandwi
ntawatwaye munsi y'imyaka 6. Leonard Manirakiza yari amaze imyaka 2 n'amezi 4 yonyene. Hari abanyororo benshi rero biruhukije kuva bitanguye kuno rwano rwa Leonard Manirakiza bogojwe mu mpera y'indwi iheze. Igikorwa Artemone Katihabwa ariko arakora n'iciza co kwigiza kure ndetse no gukuramwo abantu badafise ico bamaze. Ico bikoze bivugwa ko harimwo ukuboko gukomeye kwa Angeline Ndayishimiye, ivyo turaza kubigarukako. Ntituzi ko Rose Nkorerimana hari ico azomara, na cancane ko ashigikiwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, bikanavugwa ko ari umwe mu bantu b'inshuti ziwe mfamfe, bikavugwa ko rero nawe yoba azokoreshwa na Angeline Ndayishimiye, ariko ntituzi aho yaciye ko yoba yarigeze kwerekana ubutwari. Tumwipfurije ko yoba umukenyezi w'intungane, akerekana ko umukenyezi ashobora gukora neza kurusha abagabo, akarenganura abarenganywa kandi agakora ibishoboka vyose. Dushimira umushikiranganje Artemone Katihabwa mu mezi 3 amaze mu mabanga. Umushikiranganje aramaze kubogoza ba procureur bari barabaye intakogwako, ariko nanone ibimungu vy'akarenganyo biri mu butegetsi. Ntituzi ko uyu mushikiranganje azoramba canke ko azogumana uyu murindi, ariko hari yumve ko abarundi bamwe bashima ivyakora. Ico bikoze bivugwa ko ibogozwa rya Leonard Manirakiza ryateje icuka kibi mu CNDD-FDD ndetse no kutumvikana. Iyo bombora ivugwa ko hamwe buri bumwe wese ariko araraba inyungu ziwe. Bivugwa ko Angeline Ndayishimiye ariko araraba inyungu ziwe gusumvya uko yoraba inyungu za bose. Abandi nabo bati nabogozwe kuko yaramaze gukora amabi menshi. Abandi bati ntaco yafashije. Ariko mu CNDD-FDD hari icuka kibi co kutumvikana. Hari n'abavuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko araca ku biti no ku mabuye kugira yigize kure abantu bose bashobora kubangamira umugabo wiwe, cancane mu gihe havugwa ko ibintu vyayangaye mu gihugu, bikavugwa ko ibintu bimeze nabi, ata kintu na kimwe kigendeka mu Burundi, ariko umugabo wiwe akaba ariko ararondera uko yo kwiyamamariza iyindi manda igira kabiri. Bamwe bati nta kintu na kimwe kizomujana mu manda ya kabiri kuko ntaco yamariye abarundi. Ibi vyose rero Angeline Ndayishimiye arabiraba akabona ko ivyo bavuga ari ukuri, ahubwo akavuga ati none koko abanyagihugu bashoboye kugumuka canke bakanka kudutora, niki twoba dusigaranye ishobora kudukingira? Aho rero nta kindi no gushira inguvu mu bajejwe ubutungane ndetse no gushira inguvu muri seni kugira amajwi azashobore kwibwa. Ico kandi no gushira inguvu ndetse no gushira ijisho ryiwe abamucungere ibintu canke inshuti ziwe zimuba hafi mu nzego z'umutekano. Ari naho havuye amakuru ariko aranurwanurwa ahanahanwa cane mu bagumyabanga ko hoba hariko haravugwa ko Angeline Ndayishimiye ngo yoba yaramaze gutanga icifuzo ciwe, kandi murazi ko icifuzo ciwe gica gihinduka itegeko ngo hohindurwa umukuru w'ibiro vy'igisirikare, ngo kubera ko umwanya n'umwanya abishatse ubutegetsi bwovaho canke ibintu bigahinduka. Ngo niwe muntu rero asigaye wenyene Angeline Ndayishimiye atagifitiye icizere, aramwikeka umwanya n'umwanya ko ibintu bishobora kumera nabi. Ndakwibutse ko uyo General Prime Niyongabo niwe arongoye ibiro vy'igisirikare, asanzwe atumvikana n'umukuru w'igihugu. Muribuka ko Neva yaragiye kumubuguza, ariko Ndakugarika Gervasi akamama akavuga ko ibara ryoca rigwa mu gihugu, na cancane ko uyo Prime Niyongabo afatwa nk'inkingi ya mwamba. Ni umuntu akomeye mu butegetsi, kubera ko mu gihe ca 2015 Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu kidakurikije amategeko. Uyo ngo yoba ari we yakinze ko iyo kudeta ishoboka, kubera ko yari mu bajenerale bayiteguye, ariko mu nyuma akaza kubivanamwo akagambanira ba Godefroid Niyombare. Ngo igihembo gikomeye rero Nkurunziza yamuhaye nuko azokwama mu mabanga gushika ubuzima bwiwe bwose, kandi akawama ari umuntu witeka. Nico gituma yahawe ikibanza gikomeye, urwego rukomeye mu gihugu mu nzego zo kwivuna abansi, akagirwa umuyobozi mukuru w'ibiro vy'igisirikare. Ivyo rero bamwe mu CNDD-FDD
ntibavyumva kumwe, bavuga ko hagukura Prime Niyongabo ngo neva yogenda. Abandi nabo bati none ko byamaze kumenyekana ko Prime Niyongabo ariko arakorana cane n'abantu baterekwa intwaro ya Perezida Ndayishimiye, bikanavugwa ko n'uyo ushikiriza amanza kizigenzo wa Repubulika ico yoba yazize ngo ari uko ari umugenzi w'akadasohoka mfamfe wa Reveriyano Ndikuriyo, kandi murazi ko Reveriyano Ndikuriyo nawe ni umwe mu bantu baterekwa Perezida Ndayishimiye. Murazi ko mu majambo avuga ntiyigera acisha mu kanwa kiwe Perezida Ndayishimiye, ahubwo yamavuga Nkurunziza. Murazi ko Nkurunziza nawe rero yapfuye ashizeho Ndayishimiye kuko yarazi ko azomukoresha ibyo agomba, ariko uno munsi Ndayishimiye nawe akaba yaravuze ko atari samuragwa, akaba gose yaravyemanze kumuranga izuba riva. Ivyo rero vyarashavuje cane Reverien Ndikuriyo. N'uno munsi gishavuriraniga ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo, murazi bwari bumuhitanye, haravugwa vyinshi ndetse n'ababigizemo uruhara. Bisiguye ko muri CNDD-FDD hari impande zihanganye, kandi umwe wese yipfuza ko mu bibanza bikomeye by'igihugu hojaho umuntu ashobora gukorera Perezida Ndayishimiye canke se uvugana rumwe na Perezida Ndayishimiye ngo nibo uyo umutambukanyi wiwe yipfuza. Ivyo rero bikaba biriko biracanishamwo abagumyabanga ibihanganye mu butegetsi. Biranugwanugwa rero ko umwanya n'umwanya mushobora kumva habaye izindi mpinduka zidasanzwe mu butegetsi, na cane cane ko ngo Angelina ariko arapanga ikibuga ku buryo intambamyi zose zishobora gutuma ubutegetsi buhinduka, ubutegetsi bw'umugabo wiwe canke ava ku butegetsi, izo ntambamyi zose zikavaho, ngo niwe rero ariko aravyirukankamwo. Kuba rero uri umugenzi utavuga rumwe na Neva, Angelina aca gukorera ko ivyo nibiko biracanishamwo ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD. N'amakuru menshi rero ubaye utakurikiye ivyizo nkuru ndetse nikiriko cyatera icuka kibi mu bihanganye vya CNDD-FDD, ushobora kumviriza inkuru mwateguriwe na mugenzi wanje Salvatore. Ni inkuru twahaye titre ivuga iti ibomborabombora muri CNDD-FDD, Angeline Ndayishimiye yirukanishije umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika. Iyo nkuru ugashobora kumva amabanga arimwo ndetse n'ibindi vyinshi bibera muri CNDD-FDD munyegezwa. N'amakuru menshi tuba dufise ava mu masoko atandukanye, tubandanya kubashikiriza mu mwanya ku wundi. Vyose rero mukabikurikira iyo mwafyonze kuri subscribe. Iyo rero wafyonze ko inkuru gushikira mu bambere. Mwese rero ndabakengurukiye cane. Ni amakuru tubandanya kubashikiriza mu mwanya ku wundi, tuze guhura mu zindi nkuru ziraba zigezweho.